ndumiwe ndamugwajije. Yafashwe gute? Yafashwe bukumbi hanyuma rero haravyimba n'ukuboko ko kuboko ntituzi ikintu cyamuriye ngire ndashika hanyuma mbona yuko mvuye mu rugo mbona aravyimbye kwa kuboko kuguma gukakama nanje icyo nakoze mu mwanya wo gucikana mbona umutima wamye uterera mbona umutima wamye uterera urahagaze giye guhagarara mbona nyine ncadagenda ku mutwe ndavyura nsanga ni umuntu yacikanye ukuboko kukizungagirika buke buke. Muganga nawe yari hari muganga mukuru acaravuga ati burya rero umuntu arashobora gupfa umutima mambe umubiri umutima ukaguma uterera kandi wumva. Acarazana ibipimo aramupima amupimye ati ibipimo si sawa naho yandurutse acamera nk'ugwara akarembera yarafashwe iyo ngwara akamera nk'ushaka gutembera kuko n'umuntu yari ikuze ca wibaza mwijana yaburamwo abana babiri kandi nabo babiri twarayobewe kuno twobaharura ijana ryarakwiye mu buzukuru n'abuzukuruza n'abahungu biwe. Umuryango wose mu bantu 98 haburamwo abantu babiri. Abantu babiri nabo nyene barakwiye naje ndimwe. Twese mwese nyene muri Hero bakunzi ba Nyishu Media mwaramutse canke murevanya naho muherereye kuri mikro za Nyishu Media muri kumwe na Minister Swingi canke Mari Swingi nkuko bisanzwe nkuko bimeze turababwiye uzukuma tubahereza ibintu bimeze neza nubwo biruko buhosi vyiza kuko ndafise umubabaro mwinshi cyane kandi mwinshi gose ariko umubabaro reka ndawureke kuko twese niyo tuja mutama wanje yaritavye Imana. No munsi numvise ahantu hari umumere mubibi abizi uko vyagenze yabonye nge napfa reka tugende turabe naho dushobora kuvugana nawe. Ahantu urabona ko nciye ahantu barako baramesurira abantu ni mu mwonga none reka ngene numvirize ivyaza gushobora kumbwira uko bimeze ivyo bintu. Hanyuma uko bimeze no muvyeyi wanje no mubibi wanje niwe sokuru wanje niwe yitavye Imana niwe yapfuye ariko ndavuga ati reka nta kibazo ngire gute ngende kugira ngo ushobore kumenya vyinshi muri mu vy'uwo mukecuru wanje. Ndavuga ati reka ngende aha naho nciye ariko baragira urabona ko nakukira ariko ndavuga ati reka ngende numvirize uko bimeze nuko biza kwifata kuri no ncuro. Inyuma ya kamera muri kumwe naswenye nta wundi nigende ko ndavyikorera vyose reka ngiye kuraba uyo muntu nawe avuga ko hari ico abiziko ivyuko kuntu kwiwa ashobora kuba yaritavye Imana wo mutama kubera ko wewe yarafise ivyaziko yapfuye amubona mu bibi none ko ndarondera none urabona ko ngaho hose ni mu bice vya ruguru ni mu karere ka ruguru ariko reka ngende ndabe ivyari vyo nkumbura ashobora kutuyagira amakuru yo kwizera. Wewe ndibaza ayo makuru arayazi ko cyane kuko vyinshi ni wabiziko niwe yaramugwaje niwe yaragize gute nibaze ko ubu aza gushobora kuduhereza umuco umeze neza. Araza gushobora kuduhereza umuco umeze neza atangorane nimwe. Nibaze ko ari uko mera nk'uri karakora nibaze ko ari uko bimeze reka ndagiye aha rero kugira ngo shobore kuvugana nawe n'uwo mubibi ngo ujya hari niwe ngiye kuraba shobore kuvugana nawe shobore kumenyana nawe vyinshi abitubwire uko vyifashe. Bakoze Nyishu Media turi Ingozi muri province Ngozi commune Kiremba zone nayo ni Gakere niho twagiye niho no mutama yagize gute yagiriye ikibazo. Fasha ufatire kamera nkuko kugira tuvugane nawe uko bizi kunyene babe tujemwo twese kubizi kunyene reka ngende shobore kuvugana nawe mashobore kumenya vyinshi kuri we. Bibi n'amahoro mumeze neza? Yego amakuru y'imisi ni sawa. Amuriko murakora ngaha mu murima? Okay twumvise ngo wowe hari vyo wobuzi kumutamaraho yitavye Imana ujya sokuru wanje kubera ko ngo ari we wari umugwaje nivyo ni wenyene? Nanda mugwaje. Yafashwe gute? Yafashwe bukumbi hanyuma rero haravyimba n'ukuboko ko kuboko ntituzi ikintu cyamuriye ngire ndashika hanyuma mbona yuko mvuye mu rugo mbona aravyimbye kwa kuboko kuguma gukakama nanje icyo nakoze
mu mwanya wo gucikana nca mbona umutima wamye uterera mbona umutima wamye uterera urahagaze ngiye guhagarara mbona nyine nca ndagenda ku mutwe ndavyura nsanga ni umuntu yacikanye ukuboko kukizungagirika buke buke muganga nawe yari ihari muganga mukuru acaravuga ati burya rero umuntu arashobora gupfa umutima mambe umubiri umutima ukaguma uterera kandi wumva acarazana ibipimo aramupima amupimye ati ibi bipimo si sawa ntabwo turigumya wowe kugira ubimenye watanguye kubimenya gute ko agwaye mwari muba hamwe mwari mwegeranye canke vyagenze gute ntitwari twegeranye mugabo kugira ndabimenye barantelefone barambwira ku telefone yagwanje ati mutama arahwereye nari niwe databukwe nca ndagenda naye nca ndakoresha ubunyarutsi nca ndagenda kuraba kubera amaguru atanyaruka naciye nipakiza nca ndagenda ndashikayo nsanga nyene ari mu bitaro wowe umaze kubimenya wabimenye uri hehe uwo muntu yaragwariye hehe ni yarigwariye ahantu iyo vuriro sinkunda kurimenya neza mu ntara yande ya Kirundo wewe nawe wari uri hehe nari mu ahantu muri Gakere zone mambe zone Gakere province Ngozi commune Kiremba abakuzi ba Nyinshi Media murumva ko uyu niwe ashobora kuba yashoboye gupfa ari ngaho hama uwo mutama yapfuye yoba yarafise umudamu canke yoba yarabayeho gute yari mufise ngaho umudamu wiwe umukamakare wiwe yari umuntu menga amera nk'umukangagura naho yandurutse acamera nk'ugwara karembera yarafashwe iyo ngwara akamera nk'ushaka gutembera kuko n'umuntu yari ikuze ca wibaza mwijana yaburamwo abana babiri kandi nabo babiri twarayobewe kuno twobaharura ijana ryarakwiye mu buzukuru n'abuzukuruza n'abahungu biwe umuryango wose mu bantu 98 haburamwo abantu babiri abantu babiri nabo nyene barakwiye naje ndimwe twese mwese nyene murimwo okay murumva ko bakoze Nyinshi Media umuntu yapfuye afise abuzukuru n'abuzukuruza 98 haburamwo abantu babiri kugira ngo akwize abantu 100 vy'ukuri n'uvumenga yarageze ko yigira nubwo biruko reka ndakubaze ukumuhamba kwiwe vyaroroshe nka wewe wari uhari nta ntambamye zabahaye mu muryango oya nta ntambamye zahabaye umuryango nyene twajanye abandi baza badusangayo kandi baradufashije cyane no kumaziko twaramuherekeje muri uwo mwanya wumaze kumva ko yamaze gushengera abo mu muryango nta bintu vy'amatongo bavuga ngo amatongo yasize ibintu vyinshi oya mugabo nyene mu kuvuga mu majambo baravuze ati muramwanje yavuze ati ntimuzoze kuvuga ati hari hitongo yoba asize iryo tongo naryo akantu yasize ati uyu mutambukanyi wiwe tazosigara akajojagura natwe turabitahura ati ni vyiza bakunze Nyinshi Media nibaze ko uyu niwe yarari pembeni we niwe yamubaye hafi muri vyo mu vyawe vyose kugira mpaka ashikapfa niwe bari kumwe n'intambamye yahe yahabaye nta mahera yo kumuvuza mwara yabonye yose canke hari hayagize ayatabonetse nje ntoharura ko byakurikirana umwana wiwe ivyo ntavyo namenye umwana we abikurikirana ivyo ntavyo namenye kandi urumva nari mfise ububasha kuza ndamushikira kuko ni databukwe nari imfura yiwe umutama wanje yahwereye ari imfura yiwe urumva ko ari je naciye nsigara ndi imfura yiwe nawe imfura yiwe yarahwereye hama muri uwo mwanya umaze kuhashika wasanze kwa muganga hari abandi bantu bariyo bariyo baramwanje nyene namuka baramwanje bose niyo bari bakoze Nyinshi Media reka tumushimire cyane uyu niwe ashoboye kutubwira amakuru y'ingene vyifashe nuko bimeze n'ukuntu vyagenze ivy'ubwo rupfu rwo mutama nkumbure yarabizi ko vyinshi none ahantu yahiye hari havyimvye kwari ugusha canke yari ingwara isanzwe sinzi nke kari ingwara isanzwe natwe twasanze haheje kuvyimba wari kukorera ngaha yego ndiko ndakorera ngaha antorereye imyumbati igikumba ni ca leta canke ni c'umuntu ni ca leta mubu nivyo agati bomfata canke bo gufata ni nakareye kandi ari vya leta none leta yo cifata gute gufata nyene canke bajya bagenduraho nibo bo gufata
Okay. Hama aha turi bahita gute? Mu Cyogo. Mu Cyogo. Mm. Ca Bisaba mu tumba Kiyange. Okay. None ikiriyo kizohera ryari? Igiki? Ikiriyo c'abantu muzoganduka ryari? Ntitwabigiye inama mugabo ku matelefone baguma babitubwira. Bazoguma batubwira igihe kizogerera. Muzomuca ku mazi ryari? Navyo nyene ntabyo nzi. Uwo muramwanje nyene babana ni azobivuga. Azotubwira ku telefone. Okay, reka tubashimire cyane ku vy'Imana mubitwe dushatse kugira ngo dushobore kubimenya. Kuri mikoro za Nyinshi Media mwari kumwe na Swing na Mr Swing. Nkuko bisanzwe mu kamera no turi kumwe n'uri karakamera nyene naho nyene ari muri abo babuze naje ndi mu babuze. Hariko kamera mukuru wanje niwe reka yafatiye kamera Bobo ntitwajanye twese twarabuze gusuye niwe yamubaye hafi kugira ngo dushobore kumenya vyinshi cyane. Katubashimire mu bandanye mwikorera kandi akazi kanyu kuba mwikorera nta kibazo. Ndumiwe.